Uzova muri Afrika ugiye gukora mu biro vya Dubai. Wizehe. Ufise ubumenyi ubuye kugira ushikire mu biro by'umwara buwe. Si muri Dubai gusa. No muri Europe no muri hehe ni Burayi za Canada za he. Aba diaspora bariyo ndazi barabizi. Ubu tugaya nga nibwo tugiye hariya dukora. Kandi bunatanga amafaranga. Of course. Butanga amahera nyene. Niyo difference niyo mpamvu tuja kubukorerega. Aha sishobora gukora ikiyede kubera nzi ko bampemba nimba ari 15000 canke 10000 ku munsi. Abica bigorana kubera bivanye n'ubuzima nanje nsanzwe mbayemo. Ayo mera ntashobora kumbona. Kuko je nigiriye Dubai ikiyede ndagikora bye. Umunsi mba naruhutse naho. Ni kwa kundi kwagura umutwe. Of je narakoze ikiyede. Dubai narakoze ikiyede. Gipawa nkagitera fresh. Unabona babazura no mu Kinogo. Hari umupapa araba yambaye sarubeta akunda guposta. Uragiye mu gihugu ca Dubai ariko ugiye Dubai hatsose ifoto uri umupare bajya abantu novuga yuko babegereye abantu baba abapare sinzi mu kirundo uburyo no bavuga ko nabizi kera ubwira ubatizwe cyangwa sangira zavuga ngo papa we batisimu ibiki haje nawe uca papa we batisimu waifa cyende umuvyeyi haje uri umuvyeyi haje umuvyeyi waifa haje umaze kuba umupare w'umuntu no kuvuga mu bibazo byose impanuro ivyase barakwitura nk'umuvyeyi nk'umuntu ngene wabaye umupare ni nk'umuvyeyi agira kabiri ku muntu byari bimeze gute kumva kugira umupare uburyo butagaragara nyene uri pare utabona umudamu wiwe no mu marene watanguye kwibaza iki nkamuza kuko ndazura kuzura medit tukavuga ati iki kintu koko kiracamwo imeze gute ari ibintu bakunze kuvuga ngo cyane cyane umuntu babivuga mu Rwanda no mu Burundi babigeme barava ngaha ngo bakaja nk'i Dubai kwikorera ubuzi aya baba bari gukora iki bazi wavuye ngaho uvyumva ati hari abigeme bava ngaha baba artiste bakigira Dubai nyene ukabona ati yagiye kugikirori ngo kumba ari mu kazi wabonye ubuzi bakorara oya je narabibonye wasanze ari gute atari umuntu agiye gukora umukobwa uzumva yavuye ngaha yagiye Dubai atagiye gukora akazi kazwe agumayo agenda atarakajya agenda garuka agumayo atagenda garuka atarika akorera muri company kanaka benshi nk'ababi wacu benshi mu Rwanda mu Burundi mu Buganda tusa nizatama dukunda kuvuga benshi hari abakobwa benshi bigurisha bavuye muri Afrika hari bakora akazi k'uburaya Dubai usanga bapanza kageto ari nk'abakobwa batanu kandi nta bu VIP arona nabo twahuriyeyo nabonye nakubise ijisho wari twara VIP ngaha aba artiste bigira ngo nabasanikazi waduhaye iyo ngurura nazi ngo acha simba umutima kuko twarahuye Yes akunzi ba Star TV nkundira ndakuramutse cyane aho uri hose ubaho cyane. My name is Mr. Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town ubeshi umukozi wo munzu, Mr. Fashora fashije, Mr. Igicaniro ikiganiro gishasha mugiye kuza murabona mu bwa mbwa Star TV. Mr. Sharpman Dollar Boy King of Ladies all the way from Star TV. All the way from Burundi, East Africa, Africa, that's no kwisios. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. Umusaza turi kumwe mbwa Star TV, nibaza ko benshi mumuzi cyane. Ku bantu mwakurikiranye filme, na cyane hari mu gice cy'u Burundi, ku bantu muzi Ihuriro TV, ku bantu muzi filme Mario, musanzwe mumuzi ko ari we mwandisi wa filme Mario yaca kuri Ihuriro TV. Imwe muri filme novuga yuko yakoze bidasanzwe ndetse yanagaragaye muri bisangamani murayizi yagize uwundi muntu Gasore Babaraho ndetse nabandi benshi batandukanye dukizemo na ba Ravash original kuko Arvin kiriya gihe nta muntu yari amuzi cyane ariko amaze guca muri bisangamani izina rya Raduzi uyu rero umwanditsi wa Mario series zimwe muri filme novuga yuko zanditse amateka kumbure nubwo bari bazirongoye cyane abari barongoye biri bikorwa bashyizemo ubunebwe bwinshi bituma kumbure basubira inyuma cyane reka rete umwakire aheruka kuva mu gihugu ca Dubai so rero nkuko bisanzwe nakubwiye ati aheruka kuva neza na neza mu gihugu ca Dubai abona nama video yiwe kumureka tumwakire ku yindi ncuro bamwita Hamza Mfalme ungari mfalme hao jina imebadilika tayari
bwami ntibutakara man. Mfarume anabaki ni mfarume tu. Ariko umwami ashobora gupfa nyine hakaza uwundi agapfa. Ingoma no kuvuga iyo umwami agiye aca haza uwamukomotseko. Rero je ndacahari urumva bakomoka ko baracari inyuma yawe. Bimeze gute rero umusa? Je ni mujishwe. Twari dukomboranye imisi simike umwaka urenga gato. Ko wavyibushira? Arujama rukunda kuvuga ngo ko wavyibushe boro. Ni inkoko za Dubai man. Ni inkoko za Dubai. Inkoko zari nyinshi. Inkoko zari nyinshi. Atugiye ngo inkoko ngo 7 imwe ngo ikabivyibushe. Ofite niyo systeme yabo kandi ubiramo tu. Kandi ngo ziba ziryoshe. Umva ikintu cyose ikintu utamenyereye. Uza kuyakira mu nyuma ariko bibaye musanga ari bisanzwe tu. Wamaze kuyimenyera bisanzwe. Ari bisanzwe uramenyera lifestyle yaho ukajijyaho ukabibamwo. Uno munsi Dubai numva ngo yabaye y'abarundi cyane gusumba kubera ko abarundi bagiye kuronderayo life ni benshi cyane. Twanabona una posting ama video atandukanye tukibaza ati musaza akora iki? Hajya wamaze igihe kingana gute? Amezi 7. Amezi 7. Uko urarondera ubuzima. Dubai hameze gute abantu tutarahagira tuhumva ku majambo? Dubai ni igihugu ciza. Umyubakire iterambere n'ibindi bijanye naho n'ubuzima bwaho. Mwe wese abaho bivanye na participation y'ivyo yagiye kubamwo. Bivanye n'ivyo wagiye we kubamwo, ubaho bihuye n'ivyo wagiye gukora wowe. Kandi udapambanye ngo ntacuronka. Oya ofete udakora ntakaje. Kwisi hose ataco ukora ntacuronka nyene. No muri Bibiliya biranditse. Kabisa imbere ko tuza kugaruka ku buzima no vugana neza bwari bugize Dubai kuri Hamza twamumenye nk'umukinyi w'amareresi, twamumenye nk'umwanditsi mwiza cyane, twamumenye nk'umuntu vraiment umukinyi mwiza cyane apare yo kwandika ndetse no kuba umukinyi mwiza. Ni ibintu novuga yuko twakumenyemwo cyane gusumba ibindi byose twaba tukuzimwe. Uno munsi tuvuga yuko career yawe yo kwandika canke kwactinga canke yo actor yoba yarahagaze canke hari impamvu? Oya ujya ibyo bintu acting canke kwandika umwuga. Umwuga rero ntuhera. Mfite n'igihe nari Dubai naratse kuboneka mu mafilme menshi agiye atandukanye ariko nagumye ndumwanditsi. Hari filme n'ubu ziko zirasohoka ngaha nanditse ndi Dubai agurisha ku bantu bari ngaha bagakinisha zigasohoka. N'ubu hari izo ndiko ndandika umwanandikira abantu kubera kwandika byo naho wowe uri muri Etazi norandikira filme umuntu ari mu Burundi akayisohora. Rero biretre icyahindutse gato nikishe gusa kutaboneka mu mafilme menshi kuko siho narindi ariko kwandika yarabandanije. Hari nizo nagiye Dubai naramaze gukina ngaha no muri GN kwa Sabasi. Hari filme zagumye zisohoka ndibaza abantu barambonyemwe kubera ko namaze kugenda ariko umwuga urabandanya. Umaze kugenda ntibace bavuga ngo wapfuye. Niko bakunda kubigenza. Oya ibyo bintu ibyo peut-être ushobora kubikorera nk'umuntu w'umu upcoming atazi filme cyarije. Kubera je ndiko ndactinga muri filme yawe mfise urugendo turicara tukayaga. Nakubwira ati je ndafise urugendo kumunsi kanaka. Tukagikemura neza aparticipa ibintu bihuye n'igihe nzovira mu gihugu canke nzoba ntafitiye umwanya abagenda neza. Kandi aho kantu uvuze ngo bacavuga ngo wapfuye. Nakunda no gushavuza abantu benshi muri filme. Ngabo bundi sinabibi. Ariko ngo hari abantu ngo baba bayononye ugasanga ngo bafisemo uruhara. Yes of course. Biyo nuko ni ya mitima mibi umuntu uramushira muri filme yawe basanga ni saison. Yabona numu acteur principal yamara kuduza amabega akumva umengo yabaye umustar yavumye nyuma y'imisi mike agatangura kuzana ubuntu bw'ubuvengwe guceregwa gusiba niho haza bya bintu byo kwica muri filme. Usanga umuntu ngo kanaka yarapfuye muri filme kubera ko twabonye ko ariko aronona akazi ya kubera hajya hitiragoye kujera umuntu aragira kujera kubera ko ikurushije kime ushobora kwitwara nabi ukica n'ivyo wubatse. C'est ça le problème. Rero barahitinga ubwo bagahitinga atana kantu bafise ku mufuko bagacumengo barahegeje oruke abageze uhitinze abageze rero kurondera amahera muri hiti yawe. Rero benshi ntabyo bazi yahitinze aca yumva umengo yahegeje mugabe yabivuyemo naho tasubira kuja munsi y'amazi ntawe usubira kumubona. Muri byinshi umaze kubona bamwe mu bakinyi ba upcoming ba cinema ubona ibintu kenshi byaragaragaye cyane bigaragara ko novuga mu bundi buryo ati nivyo babibazana. Ikintu ikunze kwica ba upcoming kenshi muri film
baza bazi ko baje kuyora amahera nakuvuga wewe akubonye muri televiziyo akabona warahitinze warakoze wararose nk'akamodoka dufate par exemple nibaza ko wagakuye muri akabona mfaru marenganya n'akamodoka atavuga ati nanjye reka nje muri filme kugura imodoka nanjye reka nje muri filme kwambara neza oruke bijya bintu wabikoreye ku mwanya muremure oro kubera baje kwa mfarme asanzwe ari hit uhitinga wowe nta mwanya bimutwara agacibona umengo bimwe yaza yirukira kurondera nta byarose ku mwanya bishakirako agaca cika intege bose bya bindi bakunze kuvuga ati woje gukina ufise business byo gufasha of course musanze business yo gukina cyane imbere musanze n'inshuti dufise zikina filme mu bihugu bibanye nta muntu numwe akubwira ko yatejwe imbere na filme a 100% ahubwo filme yawe izogufasha kwa updatinga ya business yindi usanga ufise ku ruhande nimba ufise business ukora ukaburi na hit biroroha ga business yo kwimenyekanisha ku bantu business kagenda neza ntibivuze ko filme atamaheri bayogu no mugabo nusho nta mugabo atungwa n'akazi kamwe nta n'umuntu acibwe ngatungwa n'akazi kamwe nimba ukora iki kuba wakire ikizere ku bantu bakabona uburyo ukina n'ivyo ufise babona umenga biri ikizere no kuvuga ushaka kubaho neza mu buzima ukora ibintu bitandukanye tunzwe n'umwuga umwe iyo ukwamye ucuhwera muma nuzanya umareresi wamye wakinye kuva kera yamye ara ama series ama episode agizwe n'ama episode menshi cyane kenshi ari gihe bikunda kwibonekeza ugasanga birakunda kuba ndetse biranakomeretsa n'abateguye filme kanaka cyangwa series kanaka ugasanga kumbura umwige maraje nta muntu bazinanye nta n'uwamukuye mu rugo araje gukina maze gukina izina rajyanditse naronse wanashima umukunzi amukunda namutamwo byo yifuza munyuma hakazi ikintu kivuga ati ushobora kuva muri filme kubera ko dukundana iyo bishise kanyiyo mu gihe umuntu yaje izo connection atazafise muvyakira gute mu mwateguye izo series ama episode atandukanye ubete cyo nikibazo kimaze gukomeretsa abantu benshi na jewe ndimo ubona abakobwa bacu benshi mu gihugu baza bafise intumbero zitandukanye hari umudemo ava muhira avuga ati jengiye muri film uhitinga nironderere umugabo na cyane cyane bafise ama target ku ba diaspora bati je ndi mwiza mugabo ndi muhira nta muntu ambona ntibanzi mugabo nagenda muri filme ndi sexy bazombona isi yose zombona nironkera iki diaspora kintumwa amahera basi uriwe no kuvuga je afise iyo ntumbero nyene niyaza muri filme agahinuka kandi nibo beje nk'ibice 90% by'abakobwa niko byagiye birabagendera amafilme yacu abaze kwironkera ku gafaranga gakeya aca cika akababona abandi rero aza muri filme ayikunda yumva ko ari umwuga yokora agacahura n'ikibazo kuko umukobwa wese atari ikirara atari indaya canke imaraye fendo fategerezwa kurongogwa hari imyaka ugeramwe bigero kavuga ati hageze ko nuba kurugo burya nubwo ndi muri ibi harageze ko ndongogwa rero gacu usanga arongowe n'umuntu adatahura ujya mwuga wiwe agacurangwa n'umuntu atazi filme icari ico wawunda kubonye mu gitanda wipfutse ishuka n'umuntu abazi ko byaheze adatahura kwijya ari akazi nk'ubundi buzi aratahura ko hagiye inyuma ya kamera hari abantu benshi atakintu kimwe gishobora kuhaba agaca akobrije yuko kugira mubane ubanza guheba filme cyangwa nakakurongora yamara kugushikana mu rugo agaca guhagarika gukina filme muri ico gihe rero bishivana n'umutima w'umuntu uwo mukobwa uko azojera ivyo bintu hari uwundi abavuga ati kajya n'akazi kiwanje ushobora kumbuza umwuga ushobora kumbuza impano akanasambura cyangwa mutari bwabane naho akavuga ati reka duhagarikire ngaha hari n'uwundi rero abakavuga ati bo namaze kubaka umuryango imiryango tusa agahitamo guheba filme mugabo kubwanje nk'umukobwa ari muri filme imbere yuko baza bararongogwa mu gihe waje muri filme uzi ko ari umwuga wawe ari impano yawe imbere yo kurongogwa banza utahuze uwo mugabo wawe ivyo bintu urimo ubimusigurira bibaye ngombwa rimwe na muzane muri location abibone uko abibonye abakorera ku bagore bijya byo kuryama mu gitanda ya seti aho rero no kuvuga uziko nakinye filme ya Fwa Passé n'umukobwa ari hano dukina turabashira iga twavuyeho umenga yo kumva ari serieuse mengo mwocha mu bijamo nanje sio narindi navuga toya babari agaye no kuvuga nuko ko ari mu buzima busanzwe kubonye yo gukunda aba yagukunze tu peut-être star boy aba yamubonyemwo star boy babazi ko ari umunyamafaranga star aho ibanga ryawe naje twovuga ko mugabo gusa gikuru no guhagarara umwuga wawe mu gihe uzi ko ari cyo cyakuzanye
ubikora nk'akazi nk'umwuga ubifisemo kazoza gerageza gutahuza umuntu mugira mwubakane agutahure atagutahuye naho n'uzomenya ngingo ufata uko je sijema nakuzanye ufise impano yawe genda gufasha kuyishikana mu bantu gusa hari umuntu yambwiye ati iyo ukoze film ariko ufise amafaranga ugakora ikintu bita ikambi ukaja nk'Igitega mugakora izo seji zose zigahera guca muzistoka ahantu birafasha cyane gusomba kubera wa muntu navuga aravuyemwo uzamuvise image ziwe rero biravana na filme ukwiriye uburyo ingana dufata ari nka filme izogera nka seri na 30 iroroshe je birakunda murashobora kuja ahantu mugafata ukwezi kose mugakora tournage igahera hajya mwebwe Mario yagize seri zingana gute Mario yageze kuri hafi turi wa 70 yasohotse imyaka 2 none filme wo shooting seri amajana 320 Baya amafaranga mwe nabashevage baje tumaguma atera urwama turenze urwama oya nakazi ana misi misi diaspora ntumuzane ngama gusa Mario yaradufashije Mario iri mu mafilme jewe filme yanje ya mbere y'amateka no ashobora kwibagira mu buzima iyo bita bakundukize iyo filme yanyugururiye imiryango filme nishobora kutaguha amahera mu ntoke ngo uyabone umuntu wese afise ikintu cyamugururiye imiryango ariko irya filme yampuje n'abantu bashobora kumviramwo akamaro yampuje n'abantu impa confiance mu bantu bashobora kumpa akazi dushobora gukorana amadiri banyizeye biciye muri bakundukize ama rero hajya bakundukize niwe wayanditse iyo filme yanje ya mbere nanditse wanashaka ngeze mu ihuriro TV uri kurabara uraharura umaze kwandika filme zingana gute ni nyinshi ntihabuze basi na 80 filme 80 kuko je n'ibitabo byazo mba nazifise no mu nzu nubwo ndakwandikira filme kwandikira ndaguha amakopi yayo ndaguha impapuro originale zayo ngira amafotokopi nkaguha originale nkayisigara birya ni souvenir turafise abana ibyo igeje tutagihari hari aho mu bana bacu bazova nk'abagira impano nk'izacu uze bararaba ati Mutama yarigeze gukora ibi nibi yasomaze kwandika filme nyinshi nandikije nazandika nkazigurisha abantu benshi barabizi abakinyi ba filme barabizi ko ndabandikira amafilme bakampa agafaranga uko bakundukize no wayanditse reka tuvuge muzo tuzi cyane bakundukize Mario series inyuma ya Mario menga ryo mwakinye inyuma ya Mario yaciye nugurura channel yiwanje company ya filme yiwanje yitwa Urumuri Films ko mwamwarahomvera oya suguhomba ni bindi erega uvuze ngo twarahombye uno munsi Fizo aracyari Fizo oya uziko nyine Fizo yarahombye tuzi imiziki yiwe voilà naje muzi filme zanje ariko vuba kubera umutwe wakora ni wa wundi kandi nakeshe yo kuba ntari mu Burundi ariko vuba murabona ibikorwa by'iwanje abanzi baranzi man kazi k'amaboko yanje barakazi ariko bakunda ko hitinda muri na chevaye ma video muri kumwe twebwe baduhora ukuntu baduhora maruki yacu mu Burundi baramenyereye ko umuntu yashize kagahereni agatatuwaje umuntu yambara neza agashira ko dread batakwisa umunwaro mogi bakwita indaya batakwisa indaya bakakwita umusuma sinzi kibazo gihari sinzi ko bisaba ko umuntu yambara nabi cyangwa ko bisaba ko umuntu atimwesha sinzi ikibazo kiba gihari wewe umaze kuja ngaho mu mahanga je nagiye muri East Africa gusa Dubai VIP ufise Madrid wewe bamubona nk'umusuma ko hari imizigo myinshi yo kwiba hariya kwanza uwo mwanya nta abantu bawufise hariya nta muntu namwe arawe yo kwimakaza ati Madrid iki mahereni ivyo bintu ntibibaho bija Madrid yo ni vie privé yiwawe wowe wicara bagusaraba ico yaguhaye ukore wagikoze nkuko yagishaka ubumenyi burahura n'ivyo we yipfuza bija Madrid amatatuwaje n'ibintu biri simple cyane mwabiriya bintu ni by'iwacu gusa abantu bakujija ngo bimeze ukuntu mugabo no mu Burundi ufise dread ufise tatuwaje wivarira agahereni kwa wifitiye kebo yawe wigiramwe nta muntu akwita umusuma n'amafaranga abita abasumari abantu sanga bari kwa wifitiye inoti yawe nta muntu akwita umusuma akwita umusuye muhuye wuzuye intuguta amadread yuzuye ivumbi rero wana nk'ukuntu utagase ntufise dread ibaze baziranotse bavendera nimwirigwana kandi ufise dread bamye ngo mfise deshire ngo ndimbere ya ziranotse age rero riho abantu bibeshera ufise dread mugabo muri wowe ufise ubumenyi ninaco caguhuje na ziranotse afise ama miliyoni y'amafaranga mugabo nawe urafise ivyo ziranotse adafise muri wowe ni navyo vyatumye muhunga dread nukuberwa ko umuntu tu ibyo ibintu bisanzwe to abantu nibazi barabitanga muzati biramaze gushikugahura n'umuntu akumvuye kutinda muri kumwa amasiko yanyu hamwe ati wandaya wewe ahubwo
au contraire abo tumaze guhura live akansanga nk'ahantu cyo tugahurira ahantu uko abanzi nuko abambona biramutangaza duhuye avuga ati ko ndakoze kumbe si wowe bazi ko umuntu nyene mu barbaru w'umumesha ku bakobwa ari problème ugasanga n'umukobwa yihabuye wenyene kwera avuga tujya mutipe nabana n'indaya tu duriye nk'ahana kazana ishobo hagomba kunyishira ko mugabo sivyo mba ndimwo siko mba nteye mugo wowe bazi yuko niyaza kanyicara iruhande yambaye akantu tusa cyashobwa kwe voilà mugo yaza agasanga ndi pose nimero yo ya telefone akayishirira muri telefone sometime akayisaba n'abantu yaramvugisha sindamwishura mu nyuma twahura kangira ati ibana je narinzi kumeza ukuntu ubundi ko tugaragara siko tubateye siko tuba tumeze imana ibi nivyo dukunda twebwe n'abandi bafite ivyo bakunda abandi rero bazi barabitahura kabisa uragarutse imbere ko tuza kuja ku vya Dubai n'ibindi byinshi uragarutse kandi nk'umwanditsi mwiza ariko kandi nk'umuacteur mwiza cyane numva nifuza kumenya ibikorwa bigiye kubandanya nkuko wamye uri umukinyi ndetse n'umwanditsi mwiza cyane bigiye kutagenda neza akamikro ariko kiyaho reka ndagashyira ni bohama ibikorwa vya filme ibikorwa vya filme bitegerezwa kubandanya gusa hazoba haka difference gatoya kubera hajya umugabo ntagenzwa na kamwe no mu gihugu nari ndimwo narose izindi experience z'ubuzima bujanye na filme kuko filme je n'ubuzima bw'iwanje mu bintu ntohemukira naco nyene kirimo twe twaramenyereye ngaho iwacu mu Burundi abakunzi bacu ba filme bakunda quantité y'ibintu ntibashaka qualité y'ibintu basanga imana kamenya ni content kubera ukoze ka qualité y'ibintu bice bisaba kusohora bike mugo biri ku rugero rwiza abafana bacu nabo kenshi bakunda ibintu byinshi binyaruka hano muri Mario mwari mufise story nziza mugaye maje zasa nabi bara kubera iki usohoye seri imwe no musi bacashaka ngo nedisho usohora yindi ariko ivyo nifata procedure ndende rero difference zo habubu nzokora qualité y'ikintu nimba izo bari seri 3 ku kwezi nimba izo bari seri 2 ku kwezi mugabo nanje vya bindi nanje numva ko ndi proud navyo hama James abafana b'abantu bakuze baciye ubwenge bazogenda baratahura ibikorwa by'iwanje mugabo filme n'ubundi ko ndakina n'ubundi mvuye muri tournage rero ibikorwa birahari sana tu kabisa ico kintu uvuze ndagikunda kwera ko jewe nama nabahimirije nkababwira ati izo filme mukina ntabwo ari ibiganiro by'iwacu kora filme nziza ku buryo n'umuntu ayishize muri flash akiraba muri televiziyo yavuga ati image kwisa neza pana gukora filme usanga umenga umuntu bamusize ibintu mu maso ntibigaragara neza tumubone neza ati uyu muntu ni kanaka so ico kintu ndagushigikiye ariko kandi ndakwifuriza umugisha kize kigende neza nkuko ucifuza nibaza ko filme izogera ahantu twifuza kugera kuko tugeranije kuraba kiragiye mwakina bisangamani mwari bake muri ko murakina mwari bake abantu bari bwagwira abakinyi ba cinema ariko no musa abakinyi ba cinema babaye benshi ifo rero yuko haba competition iyo competition uvuze niyo nifuza y'ama image meza ugatanga igikorwa gisa neza iyo niyo competition rero ikwiye kuhaba kuko abakinyi ba cinema twarabagize benshi cyane abakinyi ba cinema barahari barahari wese ko bafise ubumenyi bwa film ari bake mugabo tubahaye courage kandi baze baribuka no gukina bongera barondera n'ubumenyi bwa film kubera ari ahantu azogera akananirwa gukina bivanye n'ubumenyi buke afise hari etape azogera ko yaja muri festival kanaka akisanga nta kintu na kimwe azi kuri film rero je ndiko ndakora uko namye nkora je kongereza ya karite navuga kandi ndibaza abantu bariko barabibona twaragerageje kubikora uravye nko muri kwa Sabasi nko muri BMT uravye amakarite ari karaza kandi ku rugero rwiza kabisa rero reka tuje mu kazi kwa Sabasi nabonye sigaye afise image nziza nawe byarakorohera ku directinga nk'umuntu ugasanga hari abantu usanga batazi gukina cyangwa ugasanga arabizi mewe n'umuntu usubiramo two wafaze kumufata kamera ngo subiramo byarakorohera nkamuza uri kura directinga film ukabona umuntu aguma subiramwo ufite urumva ni shaka ikibazo niko ndabonye cy'ubumenyi ntiwirukire gukina gusa utazi n'ivyo uri kurakina ngo bifise formule nyabaki kina nk'umuntu abirimwo igakuba mu kintu kuko impano itagira ubumenyi hajya ni zero man urashobora kugira impano mugabo yironderera ubumenyi uyidevelope uyubake no munsi hari twavuga gute n'ama academy yigisha ibintu bya filime kwa basoro tusa n'ahandi
genda wige ikijanye na filime nimba uri umu acteur wige kwactinga nimba uri umwanditsi wige kwandika nimba uri umu director wige ku directing kugira bize biratworoheza kuko urashobora guhura n'umuntu akunda filime mugabo atazi filime niko wawo ndusanga ku munsi mwari gukina isene 5 mukina isene 2 kubera umuntu umwe atazi ivyo arimo rero si bibi turabahaye courage mugabo inyuma yaho genda nawe wongereza ubumenyi kugira worohereza akazi aba direct ivyo ntibiraturuhisha sana biraruhisha kandi biratwara n'umwanya kubera ko usanga filime y'ikinya umwanya munini ugasanga umunsi uraheze wariye abantu ama déplacement byo kujya ariko ugasanga ibikorwa byabaye bikenya cyane so nibaza ko ico kintu nico gushima kubona bakora n'amaransima bijya ni ibintu bivuga yuko navyo ne bitwereka ko filime yaceye imbere birahava rero birahagaciro akazi ka filime uragiye mu gihugu ca Dubai ariko ugiye Dubai hatsose ifoto uri mu pale bajya abantu novuga yuko babegereye abantu baba abapale sinzi mu kirundo uburyo no bavuga ko ndabizi kera ubwira ubatizwe cyangwa sangira zavuga ngo papa we batisimu ibiki haje nawe uca papa we batisimu waifa cyende muvyeyi haje uri umuvyeyi haje umuvyeyi waifa haje umaze kuba umupare w'umuntu no kuvuga mu bibazo byose impanuro ivyase barakwitura nk'umuvyeyi nk'umuntu ngene wabaye umupare ni nk'umuvyeyi agira kabiri ku muntu byari bimeze gute kumva kugira umupare uburyo butagaragara nyene uri pare utabona umudamu wiwe no mu marene watanguye kwibaza iki nkamuza kuko ndaza urakuze uramedi tukavuga ati iki kintu koko kiracamwo imeze gute bo urumva musanzwe umupare Paris warondera umugore ndabizi umvise ko umugore atazoba hari bara kubera uvuze ngo kugira nemere kuba pare narabona umugore n'ibindi utazi ko umugore azoba hari mu buryo bugaragara bara ije onya no kuvuga imbere ko ndabijamwe narayaze naiva nk'umuhungu wanje kuko rimwe navuga kareti uko abantu batubona uko tuboneka mu bantu siko tuba turi twebwe uko tuba turi twebwe muri twebwe indani no kuvuga iva we yararavye bivaye no kwanzi kuko turazinanye arabona ko nkwiye kumuhagararira umupare wiwe baca baranamusiba simbizi niwe bari bavuze ko azoba pare baramusivye kubera izina Hamza Mufaro izi ni kajagari simbiza shobora ngena chevare by'upare naswe so rero twaricaranye na Iva ibibazo nk'ibyo mbaje nandaye mubaza ko umbwiye kuba pare sikibazo ndavyuma mugabo esko umudamu nk'ubu hamwe twoja kumukwa ejo canke hirya yejo ronari hanze y'igihugu ntaze canke naho bigaca biherera hiyo jewe nk'umuntu mukuru uzobunyambitse urubwa kuja gukwa umukobwa hamane mu mutware azovuga ati wahanuye na kwara bitesha agaciro nka jewe unesheje agaciro aranyereka aranantahuza yuko ibintu byiwe bipanze neza aranampuza kuri telefone n'umukobwa bari mugore wiwe turayaga nawe ndagira utwo namubajije ndumva ko ibintu biri ku murongo hama turabikora tu kama urabona ko yaje yamwakiriye tukiri kiriya gihe amasana y'amakobwa ukabona baramumanitse agate iki kintu kumenga ni content ntibyashisubimbira ate ibintu bizopostinga rero bintu iyi ni content nk'abantu ope turumva ubu buzima turimo ntibutworoheye na gato nakuvuga ikintu cyose ukora abantu bagiye intumbero yabo kubera ko uri wa muntu usanzwe uzwi ariko mugabo jewe ntaco byantwaye kuko ushima n'umuhungu umuhungu yashimye jewe akazi kanje kuba ari kumuhanura mu gihe hari kitagenda neza rero Iva yakunze umukobwa akavuga ati ni imari ni sawa akavuga ati uyu n'umugore wanje nakara mu tura twanje je ntaco biba bintwaye je nzogaruka mu gihe haba ari cyo bankeneye ko nk'impanuro gikenewe ku ruhande rw'iwanje ibindi biba ari sawa tu ifoto ziratanguye kugaragara ku mitandao mu message yari ameze gute muri WhatsApp kwa Hamza ati vipi uwo muhungu nivyo canke ni content urumva abantu benshi mu ntango ntibavyizeye tu message bakunda kwandikira abantu mu ntango ntibavyizeye bavuze ivyabo ngo uwo muhungu se ngo ni content muri ko murakora ngo canke n'ivyanyavyo abo mbona ashobora gushaka ati ibi ni vyanyavyo noneho je abantu benshi baranze ko atana content nkunda gukora ibintu bidafise umutwe n'amaguru narabishura ati ibi ni vyanyavyo bandi bakazana utujambo tw'ubucokozi bwabo umuntu akaraba kenumira tu ariko bumvise umuraza kubwira ati
ni content ntibabifate nkavyo nk'umuntu akuze canke umuntu ari masire wiyumvira iki impamvu bavuga ko ari content byaca binyereka nyene bwa buzima bw'abantu batatwizera bivanye nuko batubona bivanye nuko bambona Iva bivanye nuko bambona petetre nuko babona ujya mu kenyezi wiwe cya kizire badasanzwe badufitiye kiguma kigaruka n'ubundi bagomba babona kumenga ibintu byose dukora iba ari content tu ico kibazo uguza n'imodoka abantu babumva ko ariyo watiye ubaye n'ahantu heza wumva ko ari uri kurakorera film rero urumva bizogenda bibahera mu bukeye gake bizohera ivyo birabaye biraheze kiriya gihe abantu barapostinze baravuga bamaze kumenya ko biri serious abantu mujamararongo we biki aje se kurongorwa nibibi cyangwa ni vyiza kwanza kurongorwa ku mugabo nike ico kintu sizagitahura neza ni kujya ega n'umukobwa ushobora muranumva ngo biraba umukobwa akaguha inoti ngunkwe akaguha amahera uje gutanga inkwano he yakiye nkubu naho no kubaza wewe nawe nkubu ndakubaza kugira tubigende ko neza kubera twese turabana kandi nta numwe adafise logique yo gutahura wewe nk'umwikundaniye n'umukobwa ugasanga uwo mukobwa ni wagusumbye ubuzima n'amahera cyangwa ugasanga we system urakenye ubwo murakundana hama akaba yifuza ko mubana kandi nawe ubyipfuza avuze ati kubera je mfise kuri uno mwanya reka ndaguha miliyoni 50 dukora urubanza ariko nawe murakundana uramukunda aragukunda mwese mwifuza kubana ubwo ni wafise amahera agwaye 50 miliyoni titora 50 miliyoni dukora urubanza ari nka wewe wo vyanka so shora kutavyanka ariko jewe miyo nzira kuno nzobigenza bishitse atamara mfise n'uri ntayo mfise zomubwira ati yame ariko APXita zoyagusubiza urazi impamvu mvuze uko iyo habaye ikibazo mpora numva ngo umukobwa acavuga ati naragukoye wewe oya karata mukobwa mu mico mu migenzo y'ikirundi wacu nta mukobwa k'umuhungu no kuvuga iyo ni kesho y'urukundo none ko atawe yaragemwe barabara ngo ayaho wabonye wese titora unkwe hama mu mugore wa karajyana mu rugo umugore akubwiye ati urazi nayo wakoye ko ari je nayago oya uwo bari umugore w'igipfamutima kandi igipfamutima nawo waragikoye nikiburi byo kigutuka cyangwa se ugutuka muratukanye ngo ugutuka ntagutorera uri umugabo aragukoye tekanye na mukobwa k'umugabo niyo ngore mu mico y'ikirundi no kuvuga ni kesho hari urukundo umuhungu barakenye umukobwa ari wayafise ibisanzwe ni nkuko ushobora kuba uri mu nzu ufise amahero y'umugabo ejo ugakena umugore agacaronka akazi none bica bigenda gute ariko iyo terme yo kurongorwa nanjye sindayikunda cyane guya nta mugabo arongorwa ega buriya bivuga abantu bashonje no kuvuga iyo ni kesho y'inzara ni kesho y'inzara no kuvuga ubuzima aho bugeze no munsi baba bifise umugore afise amahera agusumbye amahera bumva ko warongowe none abagore nta mahera bagira umugore agize amahera agatera imbere kugusumbya kandi hari kera abakobwa batakora barakora kanake tujya yawo nabone baranye umugore ari muri Canada uri mu Burundi we yaragize amahirwe aragenda none areke kugutamwo ngo nukubera ngo none bice bigenda gute ivyo birumvikana umugore afise amahera nyine atekezwa gutanga ku muhungu ni bareka ama complication kubera of course rero umugore ateye imbere usumba umugabo nibisanzwe nuko umugabo atera imbere agatunga umugore ni nkuko umugore ateye imbere ashobora gutunga umugabo mu gihe umugabo atakina afise bagakora projet bagatera imbere rero nabijya bya bayiva abantu bacavuga ngo umuntu yarongowe n'ibindi bagera abantu baba bashonje mureke inzara please ngo asigaye ngo asa neza ngo ibana ngo ibintu ni sawa ibintu ni okay bimeze neza asa neza rero gusa neza gute iruka kuza kandi je no bifuriza urugo ruhere urugo rwiza bize bigene neza cyane inyuma ya hajya kumbure byo tubireke inyuma ya hajya ufata utemekire urekereza mu gihugu ca Dubai bari mujanye n'iki muri rusange kuko muvuye Dubai no munsi musigaye mufise business kaze tuza kugaruka ko mu nyuma bari mujanye n'uduki benshi bakunze kuvuga ngo Dubai umuntu agiye ngo agiye gukora ikiyede maso ntumva ashaka kumenya ubuzima bwa Dubai bumeze gute hariya kuko nubwo gukora ikiyede maso ariko amafaranga ukayabona usanzwe iki nico kintu jewe nagikuriyemo ikiyede maso kandi nico kintu jewe nungutse ngeze Dubai ora tukituri ngaha kubera ufise akamodoka kubera ufise ibihumbi 100 byo kurya uba wumva umenga urarenze jewe ntaraje Dubai numva umengo naho nabuze igiturazi ko twari tumaze igihe mu misi heza gatoroka gorana narashobora kwirirwa muhera kubera ko nka gufata imoto cyo gufata bisi numva umengo birateye isoni je kweri nje muri bisi nagiye gusanga ahubwo twebwe turi komplika mu mutwe kandi kenshi umuntu agira amafyeri n'ubwibone nta kintu abafise so maze kugera Dubai
narabanye mu nzu n'abantu bafite amahera babirabure babahindi abanepare tusa abantu nuko bagwera n'abirabura ugasanga umuntu arashobora kufite n'imiliyaridi nka 5 mu marundi mubwo mubayeho kumwe mujyama ku rugero rumwe no gufungura bimwe ugasanga uwo muntu hubwo atari umuntu muyaga ntumenya ko afise n'akantu na gatoya no kuvuga rero uvuga ngo ikiyede hariya hari erega ariko abantu batazi ibi bihugu biteye imbere ujabutse Afrika wo ntuzova muri Afrika ntuzova muri Afrika ugiye gukora mu biro vya Dubai wizehe ufise ubumenyi ubuye kugira ushikire mu biro by'umwarabu wewe si muri Dubai gusa no muri Europe no muri hehe ni Burayi za Canada za hehe aba diaspora bariyo ndazi barabizi ubu zitugaya ngaha nibwo tugiye hariya dukora kandi bunatanga amafaranga of course butanga amahera nyene niyo difference niyo mpamvu tujya kubukorerega aha sishobora gukora ikiyede kubera nzi ko bampemba nimba ari 15000 canke 10000 ku munsi abica bigorana kubera bivanye n'ubuzima nanje nsanzwe mbayemo ayo mera ntashobora kumbumba kuko je nigiriye Dubai ikiyede ndagikora bye umunsi mba naruhutse naho ni kwa kundi kwagura umutwe of je narakoze ikiyede Dubai narakoze ikiyede gipawa nkagitera fresh unabona babazura no mu Kinogo hari umupapa araba yambaye isarubeta akunda gupostinga utuvideo ariko arikorera ikimashi Iyo twarabikoze je kade kazi naragakoze maze kugerayo mugabo nk'umuntu w'incabwenge mba nzi nanje ivyo nagiye gukora kuko hari ugenda yo gukora iki kugira urabe n'ikindi usanzwe uzi ko wocagura kajya kazi kiyede naragakoze hakora nimba ari 3 umuntu canke 4 iminsi 2 isigaye atembera igisagara ngatembera umuji kugira amenye kwanza ndi hehe ahandi mbega hakorerwa ibiki nibihe bintu bamubwiye nozova nga nozokora ngeze mu gihugu iwacu mugo ntushobora kuba utari kurakora hari bya gihugu gize sheke y'indwi imwe ubuzima buca bugufrapa abarundi bariyo babayeho gute bameze gute umuntu wese abayivanye bivanye n'uruhande arimo n'ivyo akora na comportement yiwe kubera nimba umuntu ashobora gukora akazi kabayabaye agahembwa miliyoni 3 ku kwezi akazironka bamudeprasa aba mu nzu atariha atamatara atamazi ariha agahembwa 3 miliyoni akabaho consommation yiwa rukwirisha byonyene gufungura navyo mwabye bihugu n'ibintu biri simple cyane ngeze bari ibintu bizimbutse sana sinumva we ko wicaye ngaha udahembwa na 300,000 ugatwenga umuntu ngo ari Dubai ngo arakora ikiyede hanyuma ikindi naco Dubai akazi gahari si biyede gusa Dubai hari abashoferi b'abarundi hari abantu bita aba bloka ni bajya abantu kuvuga Dubai arabona ababatasere niko numvise byose biriyo aba batasere b'abarundi kora Dubai n'umuji utamenyego naho ubuhazi aragerevwa ati ngiye kugura dufate nk'akantu nk'akandiko ndanywa nk'agashisha ukabutazi naho kagurirwa mu Burundi kanyoye ndagafise bahora bambwira ngo ndi kunkura umoye bindi navuga atabantu niko kutamenya ibintu rero Dubai rero nimenyegwa ugasanga wicu ukeneye kuri uwo mwanya malgré uhamaze imyaka 10 aho kigurishirizwa ntahuzi bice bisaba no kurondera abantu baba bloka bamaze kumenyera nibo abazi iti ikirondere guhakira ugasanga unatunzwe n'ubwo buzima bamwe babiri ibintu by'imishete n'abakomisiyoneri basi niko twivuga bo babazi ibintu byose aho biguri umuntu agasanga atunzwe nako kazi ugasanga ari umuntu akora akazi nkako Dubai arinza ni miliyoni na 10 ku kwezi canke zirenga ama hari n'ubuzi bw'igisiti buriyo ubuzi bw'aba cleaning abantu bakora isuku ibintu byo gukubura delivery by'amadelivery bajya bati bashikanira wakomanze nk'ikintu hari indya ari telefone bagushikanira huba kuvuga barahari b'abarundi bakora hari ubuzi bitandukanye bwinshi bijya bintu bakunda kuvuga urabona nk'abakobwa basanga bakora inuzenya tukunze akazi ko mu nzu kujya kuntu wowe uri ngaho urabumva ngo muri Saudi ngo abakobwa barafatwa nabi bakora ubuzi bwo mu nzu uko na Dubai bariyo wasanze zimeze gute kandi ndazura bazi mwebwe abakinyi ba sinema mwarahura n'abigeme bari za Saudi za Oman babandikira Dubai uba warize uravuga ati reka ngire experience kuri bano bantu Dubai je nta bakobwa bakora mu nzu twahuriyeyo gusa narahuriyeyo n'abakobwa bakora ubundi buzi busanzwe bwabuze nakubwira bwo gukora nko mu alimentation ugasanga byije nk'ibintu by'isuku mu alimentation ugasanga ari nko kuri kese muri alimentation nakuvuga abakora mu nzu sinahuye nabo kugira amenye ngo babayeho guca kuri kuko Dubai sinibaza ko bari na benshi cyane rero mugabo abantu bumve ko
nta kazi na kame kagayitse ibi twe tubibona umengo ni ngahi wacu ubwo ari hurirayo n'umuzungu hurirayo n'umushinwa hurirayo n'umuhindi hurirayo isi nzima usanga ariko barakora ka kazi nyene kandi ugasanga muhembwa amaheramo ari ibintu bakunze kuvuga ngo cyane cyane mu hantu babivuga mu Rwanda no mu Burundi babigeme barava ngaha ngo bakaja nk'i Dubai kwikorera ubuzi ari aba bari gukora iki bazi wavuye ngaho uvyumva ati hari abigeme bava ngaha baba artiste bakigira Dubai nyene ukabona ati yagiye kugikirori ngo kumba ari mu kazi wabonye ubuzi bakorara oya je narabibonye wasanze ari gute atari umuntu agiye gukora umukobwa uzumva yavuye ngaha yagiye Dubai atagiye gukora akazi kazwe agumayo agenda atarakajya agenda garuka agumayo atagenda agaruka atari kakorera muri company kanaka benshi nk'ababi wacu benshi mu Rwanda mu Burundi mu Buganda tusa nizatama dukunda kuvuga benshi hari abakobwa benshi bigurisha bavuye muri Afrika hari bakora akazi k'uburaya Dubai usanga bapanza akageto ari nk'abakobwa batanu kandi nta bu VIP arona nabo twahuriyeyo nabonye nakubise ijisho wari twara VIP ngaha baba artiste bigira ngo nabasanikazi waduhaye iyo ngurura nazi ngo acasimba umutima kuko twarahuye abasanikazi babayeho nabi nukuvuga udakeneye gukoresha ingufu zawe Dubai uri umukobwa hari abasanikazi ubona Dubai bagiye kudandaza je twarahuyeyo babiri kweli twahuriye ahantu bita Dubai Marine abo tuzi turabazi nitwiga turabavuga amazi twahuriye Dubai Marine vraiment baba ari kumwe n'ibintu by'ibitama hariya sinot kandi igihora babivuga ngibaza ndamurondera ze kuncorera inaravyibagiye naramubikiye iba azava umufatiranya ati wampaye ibintu bwasinzo nta bintu nsaba nsaba amahera zompa amahera ivyo bintu biba byajabutse imbibe bikarinda bigera hariya umanoba nk'ibishobora je bibaze bya kera mu ndege ibintu bimaze kuba muza makuru ibintu byananiranye umva arinza bikura ngaha ahantu kuvuga barahotoye barahejeje za Tanzania barahotoye za Kenya bwatu rero abifatiye indege abijabukanya aho batabizi uwo mutwe ndawufise aho gushirayo aho biri $1 national abona aho ushobora abo turabazi twiga turabavuga isi murabazi mugabo hari nabandi mutaramenya cyangwa nabonye ntaho muramenya wabyumvise nibanga ridasanzwe muramunyegera umusaza Marine ndakiyashe noneho Apollo bakorera ibiki abarutotse abari biki bamesha bafise amahera bafise ama appartement babamwo bagenda kwigurisha ku bantu bafise amahera arabamesha babarabu hariya sana bahindi mbise ngo arona manu zinya online ujya ugashira ko amafuta amasite ngaha nyene mu burega bava ngaha bagiye baba bamaze kuronka izo marshi izo site ko tarazimya ze turabaraba izo site ziriho bigurisha ko mugabo nayibonye hari muri Kenya uraraba kweri nabona appartement nashikiye ko rero bava ngaha bamaze kuronka nabo bagiye bava ngaha yaje n'igiciro amatike ndege babarungikiye bo bashikira mu kazi niyo nkubona agenda akamara ukwezi indwi zitatu kabona aragarutse barayaca kabisa usayasa amahera natwebwe dukijijwe tuzi Imana dukunda Imana ajya urasengara ayasa amahera twe turana dukijijwe abantu barabizi bakoresha inguvu barega kugurisha umubiri none basaza rega nico kibazo ejo ni yasaza atangura kwidoga babagabo bubu ngo ntibakirongora ushaka bakurongora ninda zogushobora wamenyereye kwigurisha uvuye mu buruja kwigurisha i Dubai umugabo azokurongora ngaha azoca ntagushobora nazo bafise amahera ya runogo rwawe ntazorushobora ico nico umukobwa avuga ati umugabo ntamurongora neza nwagutse of course waragutse aciye mu nzira nyinshi ushobora kurongorwa amaze kuryamana n'abagabo igihumbi ngo umugabo mwagutoshe biragoye bikunda kumva ngo umuntu ngo umugabo ntagushobora kumbe niwe wiyagukiye nushaka gushobore gute yamenyereye kwabira umugore umwe wamenye kwabirwa abagabo igihumbi umugore umwe akanamutosha nibakora akazi bareka ibintu byo kugurisha bari kuburaya bari kugurisha amapome ayo mapome niba yabikire bene ko birenzera reka twara tubyumva buje ndavyitoreye aha hakurinda kumenye biraranje nivyo hari ababikora vraiment nubwo hari abandi batwawe n'ubuzi yego hari abatwawe n'ubuzi nabo benshi bakorerayo bakora akazi mugabo umuntu wese uzobona giye Dubai umukobwa
akagaruka inyuma y'amezi 6 zotangura kumwikeka kubera nta Dubai nta kazi katagira kontra kandi nta kontra y'amezi 6 kandi oya kandi ntuva udahejeje kontra swate amezi 6 urashobora gutaha mugo munsi yaho ukaba ufise umugenzi rero yagiye Dubai w'umukobwa agaruka muri mwedo simwa Uwabafise ibindi bariko barakora. Afise business ziwe nta umenya mugabo. Ni mujisha. Tukiri ngaho utarava hano ari gihe kenshi abantu muvugana babisanzwe umaze kugera hariya abakurondera ko ubupfu baba benshi. Niko byageze kuri Hamza. Misaje zarabaye nyinshi ati musaza biga uri mu mahanga. Kora kazi. Ahubwo narabonga abantu bangandikira ntarize ko bafise na nimero zanje. Ugasanga umuntu nimuvugana imusanze mumenyeranye mugo gusa inyuma y'indi nka zibiri wigire Dubai akibona arakwandikiye kubera gusaba post nzi ifoto uri mu ndege akakubaza wagiye gute ufite abantu bumva yuko ugiye hanze ya Afrika abantu maze kwigira hanze nuvuga abantu bazi ko ujabutse Afrika mengo hari ahantu umuntu acashika yora amahera akamu izo kintu kitwica mu mitwe ngabona umuntu arakwandikiye ntimuzi nani ni muri abajama Weregora abunchorere mani nguri mu mafaranga ngo cyo kimera kera. Kibaza none ho yo kera ikarambwira ni kera yajya. Ayo mafaranga ko nagiye gupambana nkuko ari karapambana wa hari. Gusabo twahaye nkuko twara tubahana kera tukiri no ngaha twarabahaye kandi ubu turabanaga tubaha. Rero mugabo gusa. Ariko ni byigeze bikuba ko ugacora mu diaspora inoti nawe bikubaye ko uravuga ati kumbe bya bintu nakora nanje birambaye. Oya, nta mu diaspora ndacora inoti ngo mpa mahera ngo ncorere. Oya, gusa turakorana ama business. Wishimiye nawe akazi kanje nk'ujye uguruka akora filme mukayaga ati muri filme ubona je no gufashwe nk'umukunzi wa filme yawe uramubwira ati je nisunze ivyo ndiko ndakora mwana wonterera iki ari ubikoza akabikora mugabo apana kuvuga ngo ncorera ngo ndashonje kuko nta nzara mfise mvuze byinshi mugabo byo kurya manda bifise rero gucoresha sivyo byo wanje je kabisa mu gusozera kumbure dusa nabajya ku musozo w'ikiganiro nabonye umengo usigaye udandaza magare amamodoka bimeze gute iriya business imeze gute kugira tuyitemo gake gake so rero bimwe navuga yuko hariya malgré que nagiye kurondera agafaranga mugabo ntari najanwe no kurondera agafaranga gusa nari nkeneye no kumenya ngo mbega mu gihe nzo wanasubiye mu gihugu nzokora iki nzobaho gute rero hariya nararose ide naragize experience y'ibintu bijanye n'imiduga je ubu ahandi mu Burundi ndadandaza imodoka ukeneye imodoka yariyo yose y'ubwoko bwose uranyegera tukavugana ukagura cyangwa nawe ufise imodoka nawe yiwawe wifuza kugurisha urayizana kaguha amahera cyangwa nawe ukeneye imodoka yo gukotesha kugenderamo araba diaspora ubusanga dakeneye kugura imodoka avuga ati mara kwezi kumwe sinisubirira inyuma uraza nkaguha imodoka twagira amasezerano bivanye n'imisi uzomara ngaha kwama amafaranga cyangwa ufise imodoka yawe naho wifuza kugurisha cyangwa gukotesha utazi ngo ndabigenza gute uraza muri entreprise yanje hajya yitwa gutera ni Mfarume Motors ikora ibintu by'imiduga kugura kugurisha gukotesha mu manza zose turabikora argo yanje ndazi zoyibereka na nimero telefone ziba ziriko kintu cyose wifuza ku bintu bijanye n'imodoka turagikemura nizo tutaba dufise ushobora kwifuza nk'imodoka itarashika ngaha turavugana ukazana amahera nk'igice cyayo imodoka igugwa hama yandi nako tukayashirako muri entreprise imodoka tukayikomanda igashika ngaha ugacohera heza amahera yayo yamaze gushika ngaha amugatwara umuduga wawe urazituma ko hanze tuba dufise ngaha ibintu bijanye n'imodoka byose ubu ngo kazi ndiko ndakora kuri no mwanya kabisa iyo connaissance narayirose ndi Dubai amakampo nagurisha imiduga Dubai turafitaniye ama connaissance turafatanya ibikogwa rero bimeze neza so je numva no gushimira muri kano kanya igisigaye nje umuntu aho utanga contact cyangwa ukavugana bashobora kugukura kugira umuntu ashobore kugukura ko niyo modoka canke ashobore kuronka izo service wavuze ko zingana ni karibu cyane bo jewe kuri no mwanya ko ndondera ahantu nugurura biro ngo ntirabone kubona amazu mwino misi si cyoroshe ko ndondera ahantu nugurura biro ntirugururwa ntiraboneka ikibanza mugabo unkeneye kujanye n'ivyo vy'imodoka canke n'ayandi madiri ndondera kuri 68 859 766 iyo niyo nimero
ushobora kundonka aho tukayaga business cyangwa n'imiduga canke na filme canke n'ibindi ba wifuza tukungurana ubumenyi yeah kabisa. So reka ndabashimire cyane abakunzi ba Star TV, ndanagushimira nawe washoye kuduhereza umwanya, urumva ko ufise business zo gukora ariko wafashe umwanya wawe uraza hano turaganira 2-3 uko biri kose sino reka kugushimira kubera ko business yawe wayisize uraza hano, ariko kandi kuba twabayagiye business twayibayagiye kugira bigumaho. Karibu cyane, mwumvise ko hari kwa Mufarme Motors ibintu bimeze neza cyane, tumusupporting nimba ariko arakina filme, dukunda filme ziwe, birakwiye ko dukunda n'akazi kiwe n'ibikorwa vyiwe bimwinjiriza amafaranga kugira nawe ashore kuronka ico rirenza. So Imana ibahezagire cyane, respect kuri mwebwe mwese mudukurikirana, Imana ibahezagire cyane. Yes.